je si umu opposant no uzi ikintu kigora abarundi benshi ntituzi kubalansa hariho ubukene burahari abashomeri barahari ariko eske turondeye inyishugute z'abashomeri turondeye inyishugute y'ubukene ariko sanga umurundi n'imiburi nari kumva umurundi ariko agwana n'umukongomani ariko yibinza ha muri Kongo ariko sinumva umurundi ariko agwana n'umurundi mugenzi we ariko yiba Burundi. Hari ikintu wavuze ati igisi yitegurira iduga ry'ubuzima natwe twari ko tugwana dukurana imitima. Irya jambo washaka gushika kuki? Ushaka kutahotera umurundi ariko ugahotera Burundi. So warahoteye Burundi ibi nibi kuba vyashitse ni wewe wabitumye. Nitube turondera umuntu kuba responsable w'ibibazo byacu. Tutari responsable w'ibitera ibibazo byacu. Nimba itwe tubitera no shaka ndabe responsable atayitwebwe. Nyene cyubahiro mukuru w'igihugu yavuze ko Burundi ari Eden. Kuri jewe woba wifuza kwambara igitambara kizima gikomeye karite nziza kandi kukabe ikatavuna Magazine Robot Happy yaje hageze sezira kwambara za mpuzu zicuyagurika zitaramba ziguma zitagurika zama zitabuka ku buryo zungu ubucuti n'umutayeri dufise amatisi y'ubwoko bwose iz'abagabo n'iz'abagore iz'abagabo turafise za lemukunda amajinsi amakarkar amareyo amavelu n'izindi z'ubwoko butandukanye ziyobeye kandi zimeze neza iz'abagore turafise tissu dentaire tissu satin z'ubwoko butandukanye nka Milano Tanasha Sukari Americain sivyo gusa turafise ivutaro n'udupira twazo organza soie n'izindi z'ubwoko butandukanye mufite umubaza muradusanga kuri Galerie Lilia A14 avenue de la Mission munsi y'ikiraro ca Bankobu kwipaverija kuri Saint Michel canke mutwakuri kuri 79 70 45 53 ubusimra razimbwa ucegwa ntambaze Magazine Robot you the one. Hello boys and girls, inisa kumeze neza kwa kundi ahandi ndabakora juste gale Kedro for Morisa ke Black Mashoni Black yano camera mwita umusaza ndakubwira ko vyamaze gukomera mumaze iminsi mumusaba none nguyu namuzanye kwa kundi ahandi ariko imbere ya vyose making sure ko amaze kugira subscribe bakengera ko amaze gufyonda comment zanyu yabize tukebora n'izindi nguvu ziraduha indi point idasanzwe bantu b'Imana ndabura kuno musi ndi kumana Zeimana Toma benshi bamuzi nka Mkombozi umucunguzi mu Kirundi niko bivuga kwa kundi ahandi ndabura tuje kuraba uno mwanditsi w'indirimbo Fata Imisaraba n'izindi nyinshi zakunzwe mu gihugu za Nzeyimana n'izindi mbega uno Mkombozi ninde mbega mu buto yakunda iki aramusa akura ko iki gushima kuririmba ibintu bivugwa muri rusangi afise intumbero nyabaki behoho iya abiririmvye niziye feedback aronka biraheza bikungurikiwe canke bikunguriki abakurikirana indirimbo ziwe kwa kundi ahandi nico kiyago cuno munsi ndakuramutsa Mkombozi. Fresh sana tonto ni bien. Nizera kumeze neza. Ndashimana sana kweli. Meze neza kweli. Bamambwira ngo dufate imisaraba. Ariko nawe acina yiyambika mu izosi. Kubera ikiri mu izosi. Nikiri mu maboko biroroshe gufata nona ntungana mba namaze kuyifata biroroshe kandi kindi nacyo hari igihe amaboko acika ikiziriko n'izosi cyo ikiziriko kugira ngo ibyo bintu ntibave bijya kure yawe kwera hageze umuntu yiri kunikiri ngaha nuko nigisho giye so ikintu ukunda kenshi tugishira abantu hari sekirize ikintu ukunda kenshi gushyira ahantu hari sekirize benshi barambara ishenete abandi bakambara ibiki ariko we kubera iki gushima umusaraba kubera umusaraba apare iko ndo mu Kristo ariko tu umusaraba ni antene spirituelle irakonekta wewe n'Imana biroroshe cyane ugira Imana ufashe umusaraba ibintu bikomeye cyane turi ngaho nyene akomba nkere dusubira inyuma cyane mu myaka 80 na
kwisi haraje umuntu yitwa Nzeyimana Toma. Nzeyimana Toma ninde wavutse mu muryango w'abana bangana gute? Nzeyimana Toma ni imfura ku bana batatu. Papa yavyaye ku rugero? Ahubwo si uko aje ababyeyi bashwanye nkiri muto. Nari nkifise imyaka 3 ko ababyeyi barawukana nkifise petite sœur akivuka yitwa Nadine. Hanyuma mama nyene nkakujye ku mukenyezi yabaye umufakazi agifise umugabo n'umubiri kandi abakiri muto yarakibyaye jewe, so umubiri wategeza kwifuza arahura n'undi muntu akunda, barakunda nawe akabyara uwundi mwana agira 3. Papa mwavanye mufisa babiri jewe na sister. Yego. Hanyuma mama nawe akizana uwundi umwe agira wa 3. So iyo ngiye turi bangaye mparura ko turi 3 kubera indani yisohora, indani yo frontiere passport icyako igatuma winjira mu kindi gihugu kuza ku isi twaciye mu nda, so mparura 3. Turi 3 ariko uyo umwe siwe n'umutanzania. N'umutanzania kubera icyo gihe acyinjira n'ibintu by'ubuhungiro, mama cyangwa muri Tanzania uca wumva teza guhura n'uri hafi yiwe cyangwa n'icyo gihugu agiyemo. Wahunze ufise imyaka ingahe? Mu cyana 3 nari mfite imyaka 5. Imyaka 5? Ku myaka 5 wari uvuye mu gihugu? Nari mvuye mu gihugu. Ubuzima bwo mu kambi bwari bumeze gute? Ubuzima bwo mu nkambi bwari bugoye iyo wiyumviriye ibiri hanze y'inkambi, ariko bwari buryoshye wiyumviriye biri mu nkambi kubera hari ibibazo ugira bivanye n'ukuntu bashobora kuba wiyumvira Amerika ukabona ko Burundi mengo nta etage irimo, ariko nkanje mvuye Kabonga hiyo za Nyanzarake kise Bujumbura mbona ko ari ama etage menshi, so umwe wese bivana nawe uvuye uko muri icyo gihe bivanye naho nari mvuye kandi naho nari ngeze bivanye naho ubuzima bwari bwangejeje, peut-être ukabura icyo kurya ukagira iki ura n'ibyago. Muri icyo gihe nshyize mu nkambi hari indi paradizo nshasha, yari Edeni, kubera naronka ibiryo atacyo nkoze bakangaburira HCR, so ndabashimira ase ariko naho nyine si byo kwishimira kubera umugabo nikwiye kwizera kugaburirwa, ukiye kwizera kwigaburira ukagaburira n'abandi, ariko byarafashije muri icyo gihe, ariko si byiza kubandanya muri ubwo buzima kubura kugira ikimunga, ko iyo habaye undi muntu agusumira akakurira aho uryama, hari igihe ucyuba ikimuga ukibaza yuko mengo isi urakwiga ibyangombwa by'isi, kumbe uri muri mwe, kuko wewe upfuye abana bawe ntabisigi bazoronka ko nawe nibyo kujya waragaburirwa. So icyo nakine kucyumvira yuko mu gihe wewe iboneka yuko umengo ni gihana Imana yaguhaye, kuba yaguhaye abana udashobora no kubaha icyo kurya, uwe muke y'Imana yaguhaye gwa ruvyara. So muri icyo gihe no kumenya impamvu Imana yampaye uruvyaro, nugira ngo impamvu imwe sinzi abandi, sindi umupasiteri cyane, ariko gusa icyo nzi gusa nuko Imana iguhaye umwana nuko ibishaka ikugerageze irabe ko wewe uri kiraro kizigirwa, kubera Imana muri icyo gihe ikikugira ikiraro cy'umwana wawe, hari ibiryo umwana wawe bakeneye Imana ikishisha muri wewe kugira ngo abironke. Kuri umwana ari gihe usanga yavura, nashobora gusohoka n'urupango rwa portail, nashobora no gusiba portail, bisigura Imana cyayizera wewe yakishije ko kugira ngo uyu mwana aronke. Sasa hageze igihe wewe nawe ubona yuko wamanitse amaboko hejuru, ushaka uwundi muntu aba ariwe aguha kugira ngo n'umwana wawe afungure. Muri icyo gihe
sinzi nakubwiye ko nari umupasiteri sinzi ariko gusa icyo nzi gusa nuko imana biragora imana kukwizera kubera nimba ibyo by'umwana wawe bitegereza gucya ku wundi mugabo adafite n'umubabaro ku mwana wawe adafite n'izo responsabilité ashobora no kuyatwara mu kabari imana irabona cyane kandi iratinya abana b'abantu kubera anytime turikunda so hari igihe ujya mugabo cyatwarira ku bana biwe so imana kenshi yifuza yuko wewe aba ari we intersection connection yawe n'abana bawe icishe kuri wewe kubirazi yuko wewe utokomera kujya neza abana bawe baburaye. Ubuzima bwo mu nkambi bwari bumeze gute? Nkambi bwari buryoshye utiyumvira ibiri hanze y'inkambi nk'uko wavuga uti quartier hajya y'abantu bakenye benshi ni yahe mu Bujumbura? Cyongora kabisa gutora trabe sindashika Buterere kwera ariko novuga Buterere kwera kure yanje cyane sindashika ndahabone ariko for example nka Buterere uwo mu Buterere utanguye kwifuza ubuzima bw'ikiriri ni utangwa kubona amagogo yo mu Buterere ariko uba mu Buterere ubona yuko ubuzima mu Buterere ari ubwo bw'iwawe nta magogo habona kubera ubona kujya abantu babura amahera y'inzu peut-être kasanga ni 25 hari abantu baba mu nzu za 2,500,000 ukabura 25 so uba ubwo buzima nta mubabaro ugira so mu nkambi na mubabaro wari uhari si tukubana ubwo ubuzima buryoshye kubera ibiryo byari bihari amazi yarahari vuba gusa nyene ubayeho nk'uri Dar es Salaam niyo wacugira ikibazo ariko kandi kini nacyo ubayeho nk'umuntu akwiye nk'umurundi naho nyene baragira ikibazo kubera uri mu Burundi bishobora kuvuga uti ngo ngiye Bujumbura ngo gifuko nsezeranye mba 10 ndambwira iyo ngiye ariko mu nkambi byarugo ubwira uve mu nkambi ugende no hanze y'inkambi ategeza kuba hariho impanu abantu sezera n'ujya mukuru nase ukayisezera n'umukuru w'inkambi gashyira kidodo kwavuye ibyo nyene byarima abantu mahoro kandi kindi nacyo uvuye sasa mu bintu byo nka patriotisme kwa kwimva ubundi ni patriotisme ariko uvuye muri spirituality ugiye muri spirituality washobora kubabara cyane kubera muri spirituality isi ni ya data ni Imana so iyo mpungiye iwawe nukiye kumpa kondisiyo yo kumboha nibisigura yuko n'umupapa angana papa wanje agira ajya ahantu asezere abwira undi umugabo mugenzi we ngo genda agiye ahantu kanaka nacyo nyine ntagaciro biha niyo mpamvu uri mu Burundi waguma wifuza kuba mu Burundi. Byarashika mukaganira Burundi mwicaye muri abana? Twaraganira cyane mu Burundi situ cyako cyane turi ku ishuri twaganira bivanye n'amanota ya exeta tukumva umwana w'iwacu yabaye wa mbere cyangwa yabaye wa gatanu so byatwereka yuko byashoboka yuko Imana ari twe dufise inyishu y'Uburundi icyo kintu cyaraza ari twe dufise inyishu y'Uburundi icyo cyatwinjira tukabona umengo ndutu Burundi bwacu ndutu bwoko ndute nationalité kubera Imana yashatuvugiramwe kubera impunzi wa muntu menguru wa nyuma niyo batanguye guharura abantu mu gihugu we baguharura ubwanyuma sasa iyo wumvise yuko uri mu bambere hari akantu kabagusunika cyutangwa kubona responsabilité zawe mu gihugu cyawe. Hari abantu batazi ubuzima bw'impunzi bakaba bumva amakuru y'amayira kuba impunzi hari icyo bikora ko umwana ahunze akiri muto? Umwana akuriye mu nkambi aba ari umwana yabuze icyizere ku babyeyi biwe akizera ku bandi babyeyi b'abandi bantu kandi ababyeyi baba bahunganye ko n'ababyeyi biwe baba bakeneye gufashwa
kubera umwana hajyagira icyizere bivanye ku muvyeyi. Sasa umuvyeyi wenyine ubwiye ngo afashwe nuko aba yayamanitse. So kenshi n'umwana agira ubwoba bw'akazoza. Niyo mpamvu umwana ava mu nkambi hanyuma agashyira ku ntsinzi. Aba yarakoze sana, peut-être hari n'ibindi bintu aba afise akayunguriro. Hari ibintu aba yararetse bikarengana, ibindi nabyo akabisigarana. Ya kubera n'ahantu na so wawe atakina ministeri y'abapapa. Sinzi kuno bivuga ngo niyo kumvika adahagara nk'umupapa. Ya ahagara nka wewe, mwese mugafashwa, mwese mugahabwa iki. Habasigaye ari papa kubera yakuvyaye kandi ubizi. Yaba utabizi nawe kumwemera ko kumwita papa. So icyo ariko ikindi nacyo umwana ari mu nkambi, icyo kenshi akunda kwiyumvira nuko kenshi birashika kiyumvira yuko icyatumye ahunga. Ya ariyumvira icyatumye ahunga, ni ikintu yumvira sana amaze gushika mu bigero. Ari imyaka umwana w'umuntu ashika akaba yifuza liberté. Mbeho nk'umutanzania twiga abatama tuzi yuko hari ibi n'ibi bidashobora gutuma tubaho nk'abaha. Ariko iyo umaze kuba impunzi, umaze kuba umushene, uba wifuza kuba nk'aba kuti jewe kuki. Sasa umwana w'impunzi kenshi iyo amaze kugera ngaho hari igihe bimutera ishavu. Kenshi umwana ageze hajya arifuza kurwanira icyo tuma umwana wazovyara ashikire mu mwidegembyo, ashikire abe mu gihugu ciwe, kubera wabona yuko arona liberté. Hari igihe aresha n'umukobwa amumbajije wewe uko kabira gani, avuze niko Murundi, acabona umengo yava mubura, ariko kubera urukundo akacabesha akavuga ati niko mu Tanzania w'Ikigoma peteri ndumuha kubera igiha isa n'ikirundi. So akacabona ukuntu bimukuta, uti umwana wanje nifuza ko bimukutuko. Icyo nacyo n'ikindi kidushikira. Ya ariko nkanje nuvuga ko byadushikiye. Ya nanje harageze igihe nifuza kuja kugwana. Cyo mubagwanya? Ya nari nkiri muto, nibuka nari nkitangura septième. Ya tugihari habaye iki? Icyo kibaye cyarabaye kugira ngo muhunge nuko cyarabaye. Sinari guhunga inzoka, ko inzoka nta nijwi ifise yo tumuna hunga igihugu. N'intare niyo tumuna gihora igihugu. Icyo twahunze mwisanze turi mu nkambi, twari duhunze Burundi, twari duhunze Buyoya. Ya nkambi twabaho nk'abana bahunze Buyoya. Izo nyigisho zarahawe akabwira ati mwe mwahunze nawe atakwigisha ntwari ubizi. Twari tubizi tonto. Yani twari turi mu isi. Uvyaye n'umwana naho Buyoya yaba bisigura, sinzi icyo bisigura Buyoya. Ya bisigura Imana ni nziza, for example. Ariko umwana wawe ntwari kumwita Imana ni nziza, ukakikoresha ijambo Buyoya. No. Ntiwari ntibyari gusho, ahubwo nawe abanyu bacabona umwana wawe bamuvumye. Kubera umwana twari tuzi yuko twahunze kubera Buyoya, twahunze kubera intumwa yacu, nka kurya abakristo bafira kuri Yesu. Twafata yuko intumwa yacu y'Imana ndadaye yabambwe ku musaraba na Buyoya. Buyoya Yesu mubeshya. Birabaye vraiment. Birabaye nuko muragarutse Burundi urahungutse. Sha twumva mu 2019. Mu 2019 indirimbo za Wadia Mwaka. Yes.
umuririmbyi araje nk'umu artiste angaje Yeah. avuga ibitagenda neza Yes. avuga ingorane ziri muri Aya societe mafana nayo yaragwa hasi ni cyane. ikibazo cyane ariko mba nkeneye kumenya kubera iki kuza muri irya nzira yo kwerekana ibitagenda neza. Nuko nasanze yuko ikibazo cy'aba nta mu bisanzwe ibintu bigenda neza, ibintu bigenda neza hajya nta mupasiteri azoba mu ijuru. Mu ijuru nta pasiteri azoba aze gukora iki? Ewa nawe ushaka Prophet Joshua azoje mu ijuru kuvuga ubutumwa abwira nde? Ahubwo bose bubaha Imana kurusha nawe. Apotre Mbayahaga agere mu ijuru kwigisha nde? Ubisanzwe bose n'ababitoye. So muri icyo gihe kenshi iyo hatari bigenda neza nuko hatariho ubuserukizi bw'Imana, kubera ari Imana, aho hari Imana hari bigenda neza. Ibitagenda neza biba ari bya bindi bitava ku muntu, biva ku bintu, iyo ni natire. Ariko biva ku muntu, kubera umuntu afise shwa yo kuhaguruka cyangwa kwicara, afise shwa yo kugenda cyangwa gusigara, gahagarara, arafise shwa yo gukora neza cyangwa gukora ikibi. Kubera nujya umuntu wumva yuko yacumise umuntu intambi, ijya ntambi yayikoresha mu gutonora igitoki, yari gutonora cyangwa itomate yari gutonora, ariko niwe yayikoresheje nabi, ayikoresha mu gukora ikibi. Muri icyo gihe ijya ntambi uri umuntu ari muri segondere, kuba nawe ubuciye ubwenge ubona umengo ijya ntambi niyo mbi. Ariko uri umuntu uri mu university cyangwa amashuri akomeye ubona yuko ujya mu bibe mubi. Ariko uri umuyaya ukaba ufise ababosi ukorera, akaba ari umwana yafashe intambi akimita uwundi, akubwira ko ari wewe washize intambi ahabona abana, bashaka kubeshyera uko. Ariko mukuri kw'Imana, mukuri kw'Imana nuko bajya abana hari inyigisho za mpwemu yera baba babuze. Muri icyo gihe acabona yuko intambi ariyo yomufasha kwivuna uwo bavukana. Ariko ari mu Mana abona umengo ijya ntambi ahubwo yotuma imutonorera n'igitoki canke pasteke, kugira ngo umugenzi petit frère cyangwa petit sœur ajye, kugira ngo bwa bumwe bwacu butsimbatare. Sadisha kibe gikoresho cyiza ivanye nawe uhagaze. So uko biriko biza kwini mpwemu idasanzwe mukombozi uriko uratubwira. Ariko mba nkeneye kumenya, urashitse urasohoye indirimbo zitandukanye, harimwo za Wadia Mwaka, harimwo za Nzeyimana, harimwo za Urudubi, indirimbo benshi bavuga bati izi ndirimbo kabisa uyu muntu nizo kudoma ku rutoki bitameze neza. None nta vyiza abona kubera ko izi ndirimbo washima kuvuga ati je ngo masori indirimbo zitanga buno butumwa. Nuko ikintu kimwe ibyiza mbanabibona, kandi hariyo nk'indirimbo ubumwe nivuga ukuntu abarundi tukiye kubaho. Ariko noza guha ibyo nanjye ndafise byiza nshaka guha abarundi iby'Imana yampaye, kino kukiraba. Sa muri icyo gihe iyo mbona yuko hageze aho mbona yuko ibyiza mfitiye abarundi, none bibabwira igihe bagiye kujyamwo ni igihe badashobora no kumva ibyiza ndabafitiye. Sibyo? Peut-être par exemple ndabafitiye ibyiza bibahanura, bakundane, bagira iki, ariko babe mu mahoro. Nibwo butumwa ndabafitiye Imana yakishije kuri cyewe. Muri icyo gihe ngenda bashikirize, nkabona yuko n'abantu babona yuko ugwanka rugo ruzobakiza.
muri icyo gihe bwa butumwa nabwo ndabaha kwanza ubutumwa bubakura muri ujya gwa nko barimwo kugira ngo ninabaho ubutumwa bwanjye buronke ntaho bucya. Sasa hari ahantu abarundi bageze nca mbona muri kahise, par exemple ubonye abarundi batanguye gutera amabombe mu isoko mugira iki, jewe nkanje sinzi nka wewe Juste Gael, ariko jewe nkanje nca ntangura kubona iyo beko barajya, nca ntangura kubona yuko bagiye muri ya monde yo kuvuga uti nuzaraturiye, ya monde yo kuvuga uti amatora ndayanse, ya monde yo kuvuga uti reka leta tuyivange mu mutwe, hari ibibazo by'igihugu reka itangwe kwitwarika ibibazo bya twebwe kugira ngo by'igihugu bitume bibandanye bimaramaza leta ko yananiwe kubikemura. Ici mais c'est pas la solution, siyo nyishu. Nimba uyu munsi hari abantu bavuga yuko ariho ibonekerwa, sinzi ko novuga ko ari ibonekerwa cyangwa ari ishurirwa rya nyenicyubahiro umukuru w'igihugu yavuze ko Uburundi ari Eden. Kuri jewe narakiriye ati ndakiriye, ariko hari abantu nabonye mu Twitter muri hehe, iyo si Eden, iyo ni Guillaume. So kubera iki turi b'abarundi bataraba valere y'ijambo, ahubwo turabe iyo ryavuye rivuye kwande? Sasa mbe ninde iyo mvuga yuko urugo rwa Mukombozi ni Eden, nkavyiyamiriza nimba wewe ubonekewe yuko je ahomba ari Eden no kwiyama, ariko uvuze ko ari Guillaume niyo nkwiye guhaguruka nkavuga ati no si Guillaume. Ariko umurundi nka wewe nkanje niwe ashobora kumva habaye ijambo yuko warose yuko Burundi ari Eden cyangwa yeretswe ko ari Eden cyangwa wavugishije ko ari Eden, acha yamira habuti no si Eden ahubwo ni Guillaume. Eske je na wewe turakeneye yuko Burundi tugira berekwa ko ari Guillaume mu buzima busanzwe? Tureke bijya bintu bya ruswa dufise yuko warivuze ninde nkahujya nanje ndi mufata imisabana ariko ndasenga, hariho ko wavuze ngo hujya yavuze bitari byo, yavuze iki kubera iki? Ni amajambo nyene abarongozi bavuga, ariko yaravye uwarivuze ninde. Sasa iyo ruswa ifise abarundi benshi kandi ingwara izotuma niyo yatumye ibibazo turi bamwe kandi izotuma tuteba kubivamwo. Kubera iki? Barabijambo aho ryavuye. Iyo naho ni ruswa kandi iyo ruswa ni mbi. Bisigura yuko ni nka kujya n'umupolisi ayikoresheje afashe Juste Gael kuba adafise permis, amubajije ava hehe akavuga ati je mva Bururi, nawe nyakaba avi Bururi akavuga ati yarengana. Kubera avi Bururi ijya ruswa ni mbi, niyo ikironona igihugu. Sasa nibaza yuko sinzi peut-être ari izindi nzira Imana ifise yo kwerekana abarundi, ariko abarundi bakeneye ijambo sana kurusha n'abantu bose kwisi, kuba nibo bazotwara ijambo kwisi. Sa mugihe badafise ijambo nacyo bazotwara. 2015 nivyo muravuye mu gihugu, mu nyuma muragarutse mu ntango z'2021 ego mu kwindwi tubona Mukombozi aririmba bwa butumwa yahinduye, asigaye aririmbira abantu babiri, abantu bangahe, uraduha indirimbo yitwa Inda Yawe, uraduha indirimbo uranavanga, uraduha indirimbo yitwa Afrika, mu nyuma uratuzanira izindi ati indirimbo zitandukanye, ariko nkene kumenya harimo indirimbo zitwa urukundo n'izindi nyinshi. Kubera iki uhindura ubutumwa kiyagiye? Niki kintu cabiguteye? Je kintu kimwe mteza kumenya, jewe n'umwana w'Uburundi, Imana yahaye impano yo gushikiza ubutumwa bwiwe, ubutumwa bw'Imana umuziki, niyo nzira mfise nkishamo. Sasa je si n'umuopposant no, kubera iki mba satani? Uze ko Barundi benshi
uzi ikintu kigora abarundi benshi ntituzi kubalansa kandi nicyo kibazo gitera igihugu cyane ntituzi kubalansa c'est-à-dire ntituzi kumenya neza yuko iki kintu ni icyaha kubera iki umurundi washobora no kuvuga ijambo ryiza wewe ariko amaze kumenya yuko uvuka ibururi akacabona ko najya jambo akaca rihindura insiguro kandi yari yarikunze hari n'uwundi nawe amaze kubona izuru ryawe aca hindura n'intumbero y'iryo jambo ryawe aca ryumva ukundi kandi yari yaryumvise neza ukirivuga ahindukiye gusa kubona mu maso aca ajyana. Hari n'uwundi murundi nawe amaze kumva komine uvukamwe nawe wamusangiye province n'ijambo ryawe aca rihindurira signification. Sasa just ndi muri abo barundi bafata uwa nk'umuntu bivanye n'icyo yavuze ho kwanka icyo yavuze. Muri icyo gihe niyo mpamvu usanga yuko jewe biragoye cyane ko mva mu mahanga shike mbona ibibi by'Uburundi cyangwa ibibi leta iri kuravuga yuko irakora gute. None igisho ryanye njyumurozi njyumuganga avura uburozi cyabwira igisho ry'umurozi shora tuzabwira ingisho ry'umuganga avura uburozi kubera uburozi buserukira Satani, umuvuzi w'uburozi aserukira Imana. Gute no bintango y'ibibazo inyishuzo bazaheze ku isi. So niyo mpamvu sinshobora gushika mvuga ibibazo mwakubya ushike mu gihe utangwa kuvuga ubutumwa ngo mwabasambanye mwe mwamborego atanubare buhari atani inzoga zihari atanabawudu uzosanga. So gute nshishobora kubuko kubaje nta rusu ushobora kumpa kugira ngo ibyiza bikorerwa mu Burundi sindabibone kandi nta rusu ushobora kumpa kugira ngo ibyiza bikorerwa mu Burundi sindabibone cyangwa kibi bikorerwa mu ntukibone sindakibone. Iyo uri kurandika indirimbo mu nyuma uragarutse n'indirimbo yitwa Fata Imisaraba. Kuri ki Fata Imisaraba inspiration yavuye umugenzi yaraje aje kuntembere yaravuye muri Amerika nka petit frère avuye muri Amerika aje kuntembere yajyambye anshikiye kweli ambwita ndashitse cyanze kuraba muhira aje muhira naye ko ndumviza biti ko je umwanya wari wo wose bandiko ndumviza umuziki. Niyo mpamvu kenshi kunda kumbona afise ama écouteurs mba ndiko ndumviza umuziki kubera simba shaka kumenya ibintu byinshi kuba ndazi yuko hariho konte y'inkuru simba fenda yuzuza atankuru zanjye zirimo. Sasa rigiye kumva byinshi hamwe n'ibitakuraba ubyumva ko sango rumwibarabara biko umva imodoka zose zirenganye n'umuroraje kweri kumva imodoka yose ayagenda nkayagira gonga abantu urayumvise no rumuroraje. So niyo mpamvu naciye fata yuko nze ndumviza ibintu by'iwanje. Muri icyo gihe naciye ntangura kuza ndugurura numviza amakuru yanjye nkurikirana nimba ari ibintu bya politike nkurikirana iby'iwanje bindaba niho naciye nkura niyo nkuru. Ku icyo gihe bamaze kuza bashitse muhira barabura icyo nobaza Imana ndatuma amafanta barabura ko n'umupasiteri hariya yitwa Wide Yoyada aba muri Texas yari yaje kuntemberera aje ndiko numviza biti aje turatuma ibyo kunywa amafanta kwa n'umupasiteri turabura waramuzanye nawe nyene kubera we ntarazi address yarazi address wamutumye nawe nyene anywa inzoga turabura. Se turavuga none asa chauffeur ndabwira umushoferi ndagiye chauffeur sagenda urondere inzoga n'amafanta ucyubiza navuga nanjye nta gitoro mfise kuva ugiye munsi natangiye kwiyumvira none kwiriki byose bibura. Hanyuma tumve instrumentale ujya Wide Yoyada akitangwa ku Fata Imisaraba dusenge
inzoga ziboneke Inzoga ziboneke. sinanga kumva ko akaririmbo kuba giye umwanya wose ndiko ndafonda indirimbo kubera n'ubu gushika ubu nje nfise indirimbo zenga 50 nakoze zaheze naraha abarundi so kumwe kararyosha arambwira agenda umukizwa ibyo sinobiririmba ndambwira ariko je ako kantu je ndabona yuko hovamwe ikintu arambwira to ya nacyo vamwo gute usabira inzoga uri umukozi w'Imana Satani ndavuga yuko ari ikintu so maze kuvanga n'ibyo Premier Ministre yavuze ndavuga kumbe abarundi bakeneye inzoga cyane ariko kandi n'ibibazo turimwo nibo babiteye kubera munyamahanga yabiteye sasa reka ndabereke ko inzoga zikenewe kandi no mu buzima busanzwe no mu mico bikenewe ariko tubandanye dukora ibi n'inzoga tuzobura n'umukenke sinamugutirekka cyanangwa gucrea ndamubwiye iyo nuze yime arayima ndi mu ijoro nguma ntangwa kwandika haca haza umuntu amaze gukora inzoga namaze gukora inzoga ikwiye ariko haca haza kuntemberera mu haje DJ H na Dikocha baje kuntemberera ndiko ndabumvisha hambwira iti ahubwo dukore ushiremo n'igitoro dusabe Imana n'igitoro tuga wow kandi ariko bade nicaye ku mwijoro sinzi ko ari kuvugana n'Imana cyanke niko ari kuvugana na sagesse kubera ariyo success Imana sinzi ukuntu abantu bayifata ariko je mfata yuko ari success y'ubuntu success y'ubwenge success y'umutima mwiza so ndicara uko ndiko ndiyumvira nca mbona ko nca numva nk'ijwi rimbwira eske none ko inzoga ari kibazo mu Burundi n'igitoro ari kibazo eske wovuga ibibazo byonyene utavuze inyishu none eske wewe na Satani muzamutandukaniye kwa Satani akunda kuvuga ibibazo kugira ngo bibatere ubwoba mwone kwibaza n'ibyo byinshi atavuga inyishu muri iryo joro nca nangwa kwandika ijya ku play ya gatatu yandika ndayiheza njanja muri studio muri iryo joro nyene nibika twagiye mu gitondo tuko turinjiza amaji kwa Mipo turi kumwe na Pasipisco na Dikocha igitero ca gatatu c'indirimbo Fata Imisaraba umuntu acumvirije gitandukanye n'ivyo waririmbye mu bitero bibiri vya mbere kuri kiya gitero washaka kucumviriza sikaraniki kiya gitero cyane nashaka ko iba solution ireve twakeneye inzoga kubera ino mico ireve twakeneye igitoro kubera ino bituma ibintu bimwe byoroha bidandazwa biva ruguru bizino byoroha n'ibindi ariko kiya gitero cyaguma kikwibutsa igituma ubibura niki nukubera kahise kabi kawe kubera kahise kabi ku Murundi turetse kahise karenze cyane abazungu babigiyemo ariko kandi kahise dufise ngaha hagati nitwebwe nyene tubitera kandi ko kwibutsa yuko ukoze nk'ibyo wakoze satwarishe warivye warahohoteye Umurundi cyangwa warakoze ibitari ivyo washobora kutahotera Umurundi ariko ugahotera Uburundi so warahoteye Uburundi ibi nibi kuba vyashitse ni wewe wabitumye nitube turondera umuntu kuba responsable w'ibibazo byacyo tutaye responsable w'ibitera ibibazo byacyo nimba itwe tubitera no shaka ndabe responsable atayitwebwe so nashetse cyane kubereka yuko abarundi bagabanye n'imyikomo hari ikintu wavuze ati igisi yitegurira iduga ry'ubuzima natwe twari ko tugwana dukurana imitima bijya jambo washaka gushika kuki kwaci uvuga ati mu bugugu bwacu twihorana ibitabaza n'ibiza kwabuze igitoro ubu twese ntitukibuze so nashatse kwereka ko abarundi yuko ninja jambo nyine riva kwa Premier Ministre yuko ibyabaye 2015 nibyo byatumye tugira ibibazo bisigura yuko amafuti twakoze muri kahise ni yari kwaradukuta
hariho ubukene burahari, abashomeri barahari, ariko eske turondeye inyishu gute z'abashomeri, turondeye inyishu gute y'ubukene? Ariko sanga umurundi n'imiburiburi nari kumva umurundi ariko agwana n'umukongomani ariko yiba inzahabu muri Kongo, ariko sinumva umurundi ariko agwana n'umurundi mugenzi we ariko yiba Burundi. Eske twebwe hoho nimba twe twari dukwiye kuzanira Burundi ikintu, no uyu munsi n'icyo Burundi ifise, Uburundi bufise turiko turabwaka. Eske hari tambe twiteze? No nimba warabikoze uko kubera ko biteza ko president ari bahindura ibintu, igihugu kiratworohereza natwe twarondera kundusuma. Igihugu korohereza ni kugwibara ryiza, ni kuguha ibikenewe za confidence zituma wiyemera kuri umurundi. So abarundi turi byitso kandi cyo nacyo kizodukuta biyaturyohera tukirimwo, ariko muri kazoza nibitujyohe bimeze nk'amasturbation nko kwikinisha birakuryohera uri kwikinisha, ariko muri kazoza nta mwana biguha, nta mwana uzoronka ko yakwikinisha. Bidasanzwe muriko muratubwira turi ngaho nyene ko boss mbangeneye kumenya, muravuze muti raba Barundi harabatera amagrenade abandi, ako mbangeneye kugaruka kandi mbega mu bindi bihugu tora tuvuga ngo gukunda igihugu, iyo umuntu avuze ati gukunda Burundi tutahura iki? Tuvuze gukunda Burundi hajya hari inyinshi zigoye gutanga rimwe, kuko ibintu byarigabuye, hariho muri spiritualite, hakaba hariho no muri physicalite. Sinzi ko ari physicalite kibaho ariko je fa kwivugira shaho ndi umufaransa. Sasa muri spiritualite gukunda Burundi ni kugira ubuntu, tu ugize ubwoba bw'Imana, ukagira ubwoba bwo kuri nabi, kubera Imana irashavura. Ariko iyo ubabaje Imana ukababaza n'umwana wiwe, irashavura kurusha, sibyo? Par exemple urashobora kujya ukica akayawe, ukica impene, ukica umuhongo uri mu iporo, sibyo, kugira ngo yige. Ariko wishi impene ya mpongo nyene, ni ya mpene iri muri domestique, ugaca wica ya mpene, ijya mpene uba wishe harimwo ya mpongo, harimwo n'impene. C'est-à-dire wishi impongo wa wishi ikintu cy'Imana, ariko wishi impene wa wishi ikintu cy'Imana yakishije ku muntu. Muri icyo gihe uwo muntu kunaguma babara nuko na wewe umuvumo umukwegera, cyo kimwe no kwica impongo. So nibaza yuko gukunda igihugu no gutinya kubabaza abandi. Gwera nakira muri Bibiliya harimwo kwamana umwikomo kwidodomba. Hari abarundi bamwe usanga bavuga ati nko mu muryango ati kirazira kwerekana tagahuzu gacafuye gamesigwa mu muryango. Hari abarundi bavuga bati nivyo bintu bitagenda neza turakwiye kubiganira nk'abarundi mu gihugu, ariko hanze y'igihugu nitugende ko tuma bimwe na bimwe bitagenda neza bijanye n'ifasha cyane n'ibindi. Kubwaho vyakira gute kwavuga? Ni bien. Hari ibintu biteza guhera mu muryango, ariko mu gihe bitarasohoka hanze ko nuza bikibanga rya wenyene. Ibintu bimaze gusohoka hanze uvuga nk'ibiri hanze, ahubwo ugafata decision y'abari hanze. Muri icyo gihe ikintu iyo kiri hanze uvuga uti amaze gushyika mu bantu, none reka dusabe Imana kugira ngo nikirambire mu bantu. Kabuteka nambaza Imana, ngira Imana kubera iki biba, Imana fasha isagesse yo kurondera kubera Imana yishu Satani ibibazo. Kavuga uti none Imana kuri nyishu Luigi kuri ibibazo, ari gusengera igihugu
biba bikeneye ngo ribe itegeko riva kwa nuze cyangwa nuze. Oya nawe wosengera igihugu aho uri kandi atananyumva ko myabikubwiye. Ibwirizwa. None ubwirizwa no n'ikintu tonto gusengera igihugu ni nko gusengera nyoko. None gusengera nyoko ukeneye ko mu wundi muntu akubwira cyangwa umuvyeyi wawe ukeneye ko undi muntu akubwira ngo usengere umuvyeyi wawe uyu munsi. No, ni ikintu tiza kuba muri natire yawe. Ivyutse nimba wibuka aho wavuye tuza kwibuka inzira waciyemo nawe ni ya nyoko. Muri icyo gihe kumusabira niba bikeneye ko abariho n'agahato isako biba bikubamwo. So kuba hariho ijya ndirimbo petete kuvuga ibibi bitagenda neza nuko tuba tuzi yuko atamupasiteri aba mu ijuru. Nawe ujya kuvuga ubutumwa none abarundi babayeho neza buri nkora indirimbo yo kubakomeza muri ubwo bwiza barimo, ariko hari akarongo bakarenganye Imana ihaguruka. Hari igihe Imana ikora ibintu yicaye, igakora ibintu yicaye kavuga ati ibi nuko ariko hari ahantu bigereka avuga ati no, kubera nta mukuru w'igihugu yifuza ko abana babaho badafise igitoro, bafise ibibazo, bafise igikoyo. Umukuru w'igihugu n'umuvyeyi naho umuvyeyi yifuza ko abana babaho nabi. C'est-à-dire nuko nawe ari ahantu bishika bikamurenga kavuga ati none kumengo abarundi bari bakeneye ibi n'ibi narabikoze bice mu ministere yanje bikiye mu bakozi banje none ko bitarashika. Nimba ari igihugu kigoye ni Burundi, ko Burundi bashobora gutuma mu Burundi bashobora gutuma n'uyu muntu agende gufata ujya ruswa ugasanga nawe nyine ari umukomisiyoneri uwo muntu ajya ruswa, bisigaye ntashobora kumutanga kugira ngo aronke komisiyo. Ni ikintu kigoye cyane muri icyo gihe. Nibaze ko n'abarongozi nabo nyine bakeneye imfashanyo natwe abanyagihugu. Kombozi tuba dusura abasozera ushobora kuduha kapera ya Fata Imisaraba. Fata Imisaraba Fata Imisaraba guys, ndabibabwire jewe njya n'ijambo ngira Imana yakishije muri jewe kugira ngo ndaribahe imisitari ntayo nzi. Reka ndabibabwire kubera jewe harabura inzoga nkaronka imisitari y'inzoga, harabura inuze igitoro nkaronka imisitari y'igitoro, ariko harabura ubuntu nkaronka imisitari y'ubuntu kugira ngo ubuntu buboneke, kugira ngo byose biboneke. Sa muri icyo gihe naza nandika Imana inyibukije kavuga kugira igitoro n'inyishu yabyo. Ariko tu imisitari nayo nzi kweri, ariko nibaza yuko ntakibera ubusa ko atayo nzi ngira ngo ni kubera nafonda navuga nti reka nshikize ubutumwa banyene bwo babwumve. Kubera jewe nta gitoro nyegeza kugira ngo leta ntikibone mu isikirasiyo, ko jewe nta nzoga nyegeza kugira ngo Braudi ntizibone muri isikirasiyo. Hari ababinyegeza pete nandirimbiyeho, niyo mpamvu ubutumwa ari bwabo je ntawufashe mu mutwe kubera bwe bwaciyeho nk'ikiraro. Ikiraro hajya nikimenya ibirato byose byakijiyeko. Ego. Oya kimena gusa yuko hari ikirato kanaka cyanciyeko, ariko nikimenya ngo ncyanuze. Sadije n'ubutumwa bwanciyeko. Kombozi niye migambi yawe y'akazuza ka hafi? Akazuza ka hafi nuko mfise gahunda, ariko niza programme z'umukanyine abafise gahunda yo kugura parcelle Kiriri nawe adafise n'amahera ya bisi mushikana mu rugo. Ariko icyizere cy'umukene nicyo cyatumye atiyahura. So aguma arema ngo ejo bizohinduka. So kuba nizeye ko bizohinduka, muri kazoza kanje ndifuza kubona Burundi bw'umunezero, ndifuza kubona abarundi baratana ku myikomo, ahubwo bita ku myikomo. Batavuga uti uyu niwe yabitumye, no nde twabitumye. Kweyo tuwagara bwuma umwanya ukoresha mu gutera grenade, no umwanya ukoresha mu kwimbura igitoki.
kwimbura ikidogo urakata musino ku mutoto ukaba ugitahanye. Sasa wewe ukoresheje uwo mwanya mu gutera grenade, c'est-à-dire hari ibintu Imana yari yakurungikiye uba wiyimye. Ariko gahunda yanjye niko no kwigisha abarundi uko bakwiye kwifata mu Burundi bwabo, uko bakwiye kurokora Burundi bwabo. Muri icyo gihe hariho fata imisaraba tuwa ndiko ndakora lendi kuwa mbere nzobaha nzobaha ama province tutangurira kandi tutangurira mu Rumonge. Kubera le 24 juillet ni anniversaire yanje. Kuri anniversaire yanje gufeta dutangura mu Rumonge ko baransabye cyane ko njyayo, ariko sinigenda hashikayo, hariho na radio Izere FM. So akaba mvuye aho nzoja imakamba muhira mu rugo, hanyuma nabo nyene ndabereke yuko batavyaye umubandi, babyaye igisuma kibibutsa gusaba Imana kugira ngo inyishu zimwe ziboneke. Nzojaza Karusi, Gitega na Cankuzo iyindi ndwi. Mvuye ngaho Gitega, Cankuzo na Karusi nzokorera concert ngaho kugira ngo abarundi nabibutse yuko gusaba Imana ariyo nyishu ya twese, nkuko umukuru w'igihugu asanzwe abivuga yuko Imana niyo nyishu ya twese. Kandi ikindi nacyo nkabibutsa n'abarundi yuko iki gihe ari igihe atari cyo kwitura ibibazo umwana w'umuntu, ni cyo kwitura ibibazo Imana, ariko tukayisaba ko yokisha mu mwana w'umuntu nkatwe kugira ngo bishike mu isi y'umubiri y'inyama. Ikindi nacyo nuko itariki 5 nzoba ngaha kuri Miki, nzoba mfise concert ya Mutima le comédien, Mutima n'umwana. Bana benshi muri bake bafise impano cyane. So impano yiwe ndayemera cyane. Naho yaba ntarimwo muri concert muri Twengana Mutima, nari kubamwo mu kuvuga uko nzi Mutima. Hanyuma ikindi nacyo nzoza nk'umukomedian, nakuririmba kandi babimenye. Guys, unsabye kuririmba uzo mu cy'umuje kubera uzo kuransaba ibyo nakwiriye gusabwa, kubera n'umunsi wa comedy. So navuze nti reka ngerageze kurondera impano yanjye inyegeje. Comedy ndayifise. Gutwenza abantu mwe muzuza kuri Twengana Mutima kuri Miki. Ndabasajye muzotwenge ko mutatwenze Mutima nazo ndi umushahara. Nzova mburi impene n'ikiziriko. Sasa muzogerageze naho ntabatwenza muzotwenga, ariko jenzo wanje vraiment kubatwenza no kubereka indi impano mukumboza afise mutazi. Kandi irakenewe cyane ko mumenya yuko Imana ntiyandemye kuba umudefenseur gusa, yandemye kuba n'uwingiza igitego, umwataka. Umwataka. Kombozi ndagushimire sana. Merci sana. Nizere ko iyo misaraba uzogenda duhaye mikeya natwe. Ndashima cyane Juste Gaël, c'est ufise. N'umukameramani wawe umusaza. Umusaza mbe yitwa nde? Bamwita umusaza nyine. Yitwa umusaza. Sasa umusaza mbona ko afise amaderede atashaje, ariko nawe merci sana kubera kuba waronse umwanya wo kuvuga uti jewe umunsi nyankamere Mukombozi afise amatama ahungabanye, ariko ndagerageza ndashire ku murongo kugira ngo abantu bitwarika amatama kwitwarika ijambo. So ndashima cyane. Hanyuma ikindi nacyo ndashimira nyine uyu munsi wakoze cyane kunyereka umugenzi. Uyu n'umufana wanje yitwa Gwanzobe Olivier. N'umufana wanje ankunda kuva kera ntangiye kumumenya ntaramubona. So ndashima Imana kuba wampuje kubera ari gihe mpura n'abarozi. Iyo mpuye n'abantu bankunda, abantu batandoga, muri icyo gihe ndashima Imana cyane kandi Imana igwezagiye cyane nawe. Kuri mikoro Juste Gaël Kedron from Morissa, Black Machine Black, ndavuga ati bye bye, sha la vista. Ula ushlo mushlo, ushula none.